Inshuti bagenzi mudukurikirana, inshuti z'umusaraba, reka tubaramutse kandi tubasabe umugisha ku Mana, ngo Imana ibahezagire. Rero muri rwa rukurikirane rwacu rwo kwiga Bibiliya dukoresheje igitabo cyitwa Indongozi, reka kuri uno munsi w'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 turabe ayandi majambo nayo tugezeko, kandi nayo ntakekeranye yuko nayo abasha kutwubaka no kugira ngo aduteze intambwe dushike kugutahura nyakuri kuva ku Mana Data na Mwana n'Umwuka Yera. Rero reka ndabasaba imbere yuko dutera imbere tubanze dusenga Imana. Turagushimiye nyiri cubahiro Mwami Imana ugira neza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ubuntu bwawe ugira, tugushimiye ukuntu muri ano masaha tukiri bazima. Raba yandi masaha yiyongereye kuyo kubaho kwacu. Reka tugusabe rero ngo ano masaha ntadufe kubusa, ariko ikiruta byose dukomeze kwigira kuri wowe birenge byawe, maze ijambo ryawe rikomeze kuduhingura ritureme ukundi gushasha, kugira ngo bikundike tuba abantu bazima biteguye gutanga ubwami bwawe uzobukoze. Imbabazi zawe rero zibane natwe twese mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi dufise ikigwa kidasanzwe, ikigwa kitubwira ngo ijambo ry'Imana ry'ubugingo hamwe na Mpwemu Yera. Muri kino kigwa turabona ukuntu ijambo ry'Imana rifise ubukubano n'ubushobozi, rifise ukuntu rihindura umuntu rikamuhingura, maze rikamubashisha kuba umuntu muzima ashitse, afise ibintu bimukwiye byose kugira ngo abe umuntu ashobora kubaho imibereho Imana yifuza kwaba. Ari nayo mpamvu nifujije ko dusomera hamwe amajambo aboneka mu gitabo mwikete Paulo yandikiye Abifilipi mu gice ca 2 umurongo wa 12 hari amajambo avuga ngo nuko rero bene abo munda nkuko mwanya muganduka aba ariko mushitsa agakiza kanyu mutinya muhinda agashitsi, yamara siyo ndiho gusa ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushitse, kuko Imana ari ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibihimbara izina ry'Imana ryamicwa. Ku murongo wa 13 tubonye ngo kuko Imana ari ibaha gukora ibihimbara, maze bigatuma rya jambo ryamara kubashikamwo ribasha kwama ivyamwa. Rero aha hantu mu by'ukuri haratwereka ukuntu abantu dukeneye kwama dukora ivy'Imana bihimbara, ariko kandi ibi nta kindi kibituronkesha n'amajambo y'Imana twaronse. Aha rero Paulo ariko arahanura Abifilipi ababwira ngo mwebwe ntimugakoreshwe ibyiza nuko mpari gusa ngo mubikoreshwe n'igitsure, ahubwo mwemba muri mwebwe abahate abingingire kenshi kugira ngo mukore ibihimbara Imana, maze mube abantu bashitse babereye igikorwa cyiza cyose. Rero kuri uno munsi tugiye kuba turitegereza mbega ijambo ry'Imana ridufasha iki mu mibereho yacu, ridukora iki kugira ngo bikundike tugire ubushobozi ku ijambo ry'Imana. Muri Ndongozi hari amajambo bakoresheje ngo to study the word of God. Aha n'amajambo y'Icyongereza bavuze to study, abantu bazi indimi nk'Igifaransa cyangwa Icyongereza bavuze étudier. Étudier rero ni igihe umuntu yiga yiyigishije wenyene yironderera, ntibiri si igihe gusa ari mu mugwi w'abantu bariko barigishanya n'ibindi oya, ahubwo étudier bifatiye kukuntu umuntu yiha initiative wenyene cyane ubushake bwo kugira ngo yige ijambo ry'Imana no mu gihe atamwigisha ahari. Rero bitandukanye na apprendre, kuko apprendre bifata ubusobanuro budasanzwe. Akenshi umuntu yiga yigiye mu bitabo n'ibindi, ariho umuntu ariko aramukocinga cyangwa ariko aramwigisha, ariko étudier bifatiye kukuntu umuntu yitanga wenyene akiyigisha. Rero ngaha hatwereka ukuntu umuntu wari wese akwiye kwifatira umwanya kanaka wo kugira ngo yige ijambo ry'Imana ari wenyene ku bugombe bwiwe, atarenze kubihatirwa, agatahura yuko ijambo ry'Imana ari umutsima w'ubugingo, kandi iryo jambo ry'Imana ari ryo bituma umuntu yizigiye Imana abasha kuba muzima, maze ivyo bikamutuma aba umuntu ashobora kubaho, maze Imana igahabwa icubahiro. Paulo rero hari amajambo yandikiye Abaheburayo mu gice ca 2, nifuza ko twosoma umurongo wa 1. Arababwira ngo nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise, kugira ngo ntibave dutwagwa akayombekere ngo tubivemo, izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Paulo yereka aravuga aya majambo abagombye kwerekana yuko abantu bakwiye kwama iminsi yose amajambo bumvise bayafate nkama kandi bayaha umwanya.
bumve yuko igihe cyose botakaza ijambo bumvise cyangwa bakagibagira boba bagize igihombo kidasanzwe, igihombo gikomeye. Aba bantu badashobora no guhimbara Imana, badashobora no gukora ibintu bihimbara Imana. Imana rero yifuza ko tumenya amajambo yayo, nico gituma yandikishije umusavyi wayo Hosea mu gice cya 4:6. Imana mu by'ukuri iravuga iti abantu banje barimbuwe no kutagira ubwenge. Iyo abantu bataye ijambo ry'Imana bakaba badashobora kubitahura, bakaba batarizi, mu by'ukuri ntibashobora kuba ari abantu bagororotse kugira ngo Imana ikunike ibabone n'ivyamwa bizima. Iyo rero ivyo bikorwa bitavuye ku ijambo ry'Imana ntibiba birongowe no nk'umuyere. Turazi ko hari abantu mu by'ukuri bashobora kwerekana ibikorwa byiza, hari abantu bashobora gukora ibintu ukavuga uti uyu muntu ni uw'Imana, kumbe hari abantu mu Kinyarwanda bitwa inyankamugayo. Ni ukuvuga hari umuntu usanga mu buzima bwiwe yumva yuko igihe yokora ikintu cy'isoni nk'iki gituma abantu bamukengera, icyo kintu ataca azopfa akoze, akwiye kurwana ku buryo atagikora. Uwo muntu akabaho yigengesera mu mibereho yiwe, akabaho adashwana, akabaho atiba, akabaho adasambana, akabaho ari umuntu yigengesera cyane ku buzima bwiwe, avuga ati mu by'ukuri iki kintu nogekora abantu bose bonkengera, ugasanga ubuzima bwiwe nuko bumeze. Mugabo bene uwo muntu ntaba ibikorwa vyiwe mu by'ukuri bibwirikanije n'ibiva ku ijambo ry'Imana n'ibwiwe na mpamvu yera, aba ariko arashaka ubwiwe kwiyubaka no kugira iki, no kugira ngo abonekane ko ari umuntu muzima, ari umuntu mwiza. Ariko amajambo ngaha tubona yuko mpemu y'Imana niyabwiririkanya n'imitima yacu, maze mpemu yera agatuma ubushobozi bwa rya jambo twasoma bukorera muri twebwe, maze bukabasha kuduhingura. Hariho n'abandi bantu nabo bafata umwanya munini wo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo aronke ivyiyumviro bikabutse, aronke ivyiyumviro bishobora kumufasha guharira n'abandi, kugira ngo bikunde abandi bantu azobatsinda. Arashobora kandi no kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo azaronke ijambo yigisha abandi bagenzi be, nk'abantu bakunda kwigisha abandi. Ariko ijambo ry'Imana si uko abantu bakwiye kubyiga, abantu si uko dukwiye kwiga ijambo ry'Imana, ahubwo ijambo ry'Imana rikwiye kuba rigwiriye muri twebwe, tukaba turizi kandi turisobanukiwe, maze iryo jambo ry'Imana rikaba ryaragize ivyamwa muri twebwe, rikaba ryaraduhinguye, maze tukabayo, tukaba dushobora kwama ivyamwa by'iryo jambo, atari kugira ngo tubyigishe abantu gusa bice biherera ngaha. Ari naco gituma amajambo menshi agenda agaruka ko nk'amajambo umusavyi w'Imana Paulo yandikiye Abanyefeso, akongera akandikira n'Abifilipi. Abifilipi yarabandikiye mu gice cya 2 umurongo wa 13 ababwira ngo kuko Imana ari ikorera mu mitima yanyu, ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Imana ikoresha abantu kugira ngo bikundike abantu, ikorere mu mitima yabo iciye mu ijambo ryayo, kugira ngo abantu babashe gukora ibintu bihimbara Imana kandi biboneka yuko ari byiza mu maso yayo. Rero bagenzi banje, dufate umwanya wo kuha ijambo ry'Imana maze rikundike, kugira ngo mpemu yera mu bushobozi bwayo, impemu itanga ubugingo ibashe kuba muri twebwe, maze ijambo ry'Imana rironke ikibanza aho tuba, rironke ikibanza mu buzima bwacu no mu mibereho yacu. Rero ku murongo w'16 muri cya gitabo cy'Abifilipi nyene Paulo yongeye kubabwira ngo mwerekane ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi natamijwe n'ubusa. Abantu benshi turabakristo, abantu benshi turagenda mu nsengero tugasenga, tukabwirwa amajambo n'abakozi b'Imana, turabakunda cyane, turakunda abaduhagarara imbere batwigisha ijambo ry'Imana. Ariko ivyirato byabo, ivyishimo byabo nuko natwe twasobanukiwe ijambo ry'Imana, maze natwe tukabasha kubyigisha bagenzi bacu, maze nabo bagahindurwa na rya jambo natwe twababwiye. Ari nayo mpamvu Paulo hari igihe yariko arandikira Timoteyo mu gice cya 4:80 amubwira ko mwagwanye urugamba rwiza, yavuze ati nagwanye intambara nziza, nabikiwe igitsebo cy'ubugingo, kandi si jewe jenyine nzogihabwa, n'abumvise ijambo ryanje nabo nyine bakaryizera, n'abandi baryumvise biciye kuri mwebwe nigishije. Kuko igikorwa abantu bufise ni ukubwira abandi ubutumwa bwiza, igikorwa gihambaye gisumba ikindi cyose, icyo mu ndimi zo hanze bise Great Commission. Igikorwa twahawe ari cyo gikorwa kidasanzwe umusavyi w'Imana Matayo yanditse mu gice 28, ubutumwa bwiza yanditse igice 28, uravye ku mirongo ya 19 n'iy'imirongo Yesu yareka arasezera abigishwa biwe, yabwiye ati nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa ntushaka duca akarongo, abantu bose bahindurwa abigishwa. Iyo umuntu amaze kubatizwa, iyo umuntu amaze kwakira ijambo ry'Imana akaba yaremeye, kabone nawe batarabatizwa,
maze akaba yumvise ko iryo jambo hari aho rimukore mushikanye iryo jambo nawe abwirizwa kuribwira abandi bene data kugira ngo bikundike nibarokore. Aha rero Pawulo yerekana yuko ivyirato vyiwe ari uko nabo babandi yabwiriza ubutumwa bakwiye kuba bafise ijambo muri bo mu mitima yabo, maze bagerekanisha ibikorwa vyabo, berekana ukuntu babwirizwa kwitwara neza, maze abandi bantu bababonye bahereko bahimbaza Data wo mw'ijuru. Iruhande y'ivyo nabo baribwira abandi nibirigwiriye muri bo, kuko ico gikorwa Pawulo ntiyashobora kucikorana wenyene, eka mbere n'ababaro n'abandi bashobora kucikorana, ba Petero, Kefa n'abandi benshi bazijya ntumwa zose ntizashobora kucikorana bonyene, kuko murazi yuko igihe carageze mbere bo baherana n'ikijana ca mbere bose baragiye barapfa barahera. Rero igikorwa c'Imana cabwirizwa kuba gifise abandi bantu bakibandanya, nk'uko ifondasiyo y'inzu yonyine itabikwiye bajya batubereye umushinge intumwa za Yesu zabaye umushinge wubakwa ko ingoro y'Imana yubakwa ku ishengero ry'Imana, mugabo iryo shengero ryabwirizwa kuba rifise izindi mpome ziduza, maze igikorwa kikarangira kigashika ku musozo wacu. Rero bene data bagenzi banje, nibwira ntakekeranya yuko dukwiye gufata akanya ko kugira ngo amajambo y'Imana abe ari menshi muri twebwe, abe agwiriye kugira ngo bikundike Imana ibashe guhabwa icubahiro. Reka rero turabe amajambo aboneka mu gitabo cyo kuvugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 50 umurongo wa 4 no wa 5, twumve amajambo nayo ashobora kutwereka uko ijambo ry'Imana rifise ubukuba n'ubushobozi kandi abantu babwirizwa kwama bayitwararitse. Mwumve Imana ukuntu yavuze ngaho muri gitabo cyo kuvugishwa n'Imana Yesaya igice ca 4, umwami uhoraho ampaye ururimi rw'abigishwa kugira ngo menye yuko nosindagirisha urushe amajambo, ntangura uko bukeye, akangurira ugutwi kwanje kumva nk'uko abigishwa bumviriza. Umurongo wa 5, umwami uhoraho anziburuye ugutwi, nanje sinabaye ikigaba canke ngo mpindukire nsubire inyuma, izina ry'Imana ryagucubahiro. Murabe Yesaya ukuntu yishima, ukuntu yishimira Imana, ukuntu yerekana ukuntu Imana yamuhaye igikorwa maze ntiyabihigaba, yashatse yuko abwiriza abantu biwe, ababwiriza ivy'inzira y'agakiza, ababwiriza ivy'ijambo ry'Imana, maze ibi bintu Yesaya arabikora kandi avyiyumvamo. Umwami uhoraho ampaye ururimi rw'abigishwa. Yesaya yishimiye cyane kumva yuko igikorwa ciwe ari uko yobwira abantu ubutumwa bwiza, kandi atabikoze ivyo yogira ikibazo, atabikoze yobaho yumva yuko atacashoboye, atanico amaze. Mwemu y'Imana rero na rya jambo akorera mu mitima y'abantu kugira ngo abatere umwete n'umuriro waka mu mitima, kugira ngo bumve yuko igihe cyose batavuze ijambo ry'Imana atamahoro bafise, igihe cyose batabereye abandi umuco mwiza atamahoro bafise. Rero iri jambo rirafise ubukuba n'ubushobozi, iri jambo rikwiye kwizigirwa, rikwiye kwama imisi yose rihabwa umwanya, rikwiye kwama imisi yose rituma abantu bahindurwa gushasha bakabivyara mu bishasha. Iyi ndongozi rero yamubisha kuri twebwe. Mu by'ukuri iyi ndongozi twaboneye n'ibintu byinshi bidasanzwe. Iyi ndongozi yatugaruye cyane ku matangiriro yo gukunda ijambo ry'Imana. Abasavyi, abigishwa bose ba Yesu, abababanjirije, abavugishwa n'Imana bose bagiye berekana yuko ijambo ry'Imana rikwiye kuba rigwiriye cyane muri bo. Bagiye barifatira umwanya maze bariha akanya gakomeye, nico catumye bashika ku ntambwe zikomeye cyane. Rero ijambo ry'Imana rikwiye kuba rifatiwe umwanya, ari naco gituma umusavyikazi w'Imana Ellen White yatwandikiye amajambo akomeye cyane mu gitabo citwa ubutumwa bwatoranijwe canke selected messages. Ni igitabo ca mbere canke umuzingo wa mbere, ni ku rupapuro rw'111 aratubwira amajambo ngo nta muntu n'umwe ashobora gusobanura ijambo ry'Imana mu buryo bwiwe uko avyumva, ahubwo adafashijwe namwe mu yera ntabyo yoshobora. Muri ico gihe ariko iyo dufashe ijambo ry'Imana twiyoroheje kandi dufise umutima wo gushaka kwigishwa, muri ico gihe abamarayika b'Imana baca baba ku ruhande rwacu kugira ngo batwereke ibimenyamenya byose by'ukuri. Murabe yuko igihe cyose abantu bagerageje gusigura ijambo ry'Imana uko bayumva, uko babyibaza, badafashijwe n'ubushobozi bwa Mwuka Yera, ntibishoboka. Baragerageza bakariha intumbero zabo, muri ico gihe barazimira cyane. Nico gituma ubushobozi bwa Mwuka Yera dukwiye kwa mu minsi yose twumva yuko ariko dukeneye kugira ngo bikomeze ijambo ry'Imana tusobanukirwe. Reka rero nshuti bagenzi banje, mu nkundire turangirize kuri ano majambo Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu gice ca 2 umurongo waho wa 13, aho yabandikiye agira ati, navyo nyene turabivuga ariko ntitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na mwemu, tugereranya ivy'imwemu n'ivy'imwemu bindi. Imana ihabwe icubahiro. Murabona yuko ya majambo umusavyikazi w'Imana Ellen White yandika mu gitabo
cy'ubutumwa bwatoranije ko ari urupapuro rw'amajana 11 duhejeje gusoma ahura n'aya Pawulo yavuze. Mu by'ukuri amajambo y'Imana tuyavugishwa nuko tuba turongowe na Mpwemu Yera, maze bikadufasha kugira ngo tugereranye iby'imwe n'iby'imwe mu bindi, maze abantu b'Imana babe bafise ubutumwa bubakwiye kandi bukomotse ku Mana, ari Imana nyene ibyitangiye. Rero tubashimire cyane ko mwadukurikiranye, tubashimire cyane uko mwitanga mukurikirana ijambo ry'Imana, tunabashimire cyane kukuntu muhanahana na bagenzi banyu ibyigwa igihe cyo gukiraba, maze ukagira mugenza ukakimurungikira, nabyo biba byiza cyane. Rero tubashimire cyane mwe byimazeyo, kandi tubasabe kuzokwamana ntajye mudukurikirana kugira ngo natwe umwanya dufata dushaka gusabikanya namwe ijambo ry'Imana ntupfuge ubusa. Ariko dufite amasezerano y'Imana yadusezeraniye yuko ijambo ryayo ritazogenda ubusa. Turizera tutakekeranye yuko bifise ikimazi, kandi hari abantu mu by'ukuri byungura mwebwe hamwe natwe, biradufasha cyane. Rero Imana ibahezagire kandi bakomeze. Reka rero turangize isengesho. Nyene icyubahiro, tugushimiye akanya kawe ufashe uri kumwe natwe ukatwigisha ijambo ryawe. Reka tugusabe kugira ngo iminsi yose twapfishije ubusa, imyanya tutahaye amajambo yawe, ukuntu tutafashe akanya kugira ngo ijambo ryawe rigire ikibanza muri twebwe, maze riduhingure, ubitubabarire, maze uduhe amahirwe, uduhe gutangura bushasha kugira ngo bikunde tuze tube bamwe mu bataha mu bwami bwawe, tubifashijwemo n'ijambo ryawe twigishije. Ari twebwe abavuga arabumviriza, uduhe kwamana iminsi yose duha agaciro ijambo ryawe, maze ntiduhave dutwaguka bimegere ngo tubivemo, ngo tuzigame ubuntu bwawe bwinshi bube bugwiriye ku isi nk'uko biri mu ijuru, ko tubyamaze twizeye mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.